gushika ino saha Nelly Nat na Jisa Kezaki bari mu cyumba kimwe muri page ubu bariko baragongana amacenzi bari mu cyumba kimwe muri page ego abo bana nyene abo bana batazwi ego bagenda gutuka inzego ego nibo bakwegeye ababazwi kuko barya batazwi batuma ababazwi baza gufatwa none nk'umuntu wo mucenda juru yifashe video akayipostinga ari bipeti ngo vy'igihanga hariya ngo sinzi niyo bapfa akayipostinga inzego zikabibona zica zibihuza na bimwe Nerina atavuga ego na bimwe Cheval avuga na bimwe Jisi avuga ego zari content zazini nico gituma ariko namusabira bwo n'ikigongwe izi naramusabira n'ikigongwe kubera ko ndibaza neza yuko abashoboye kumushira muri yo canke bashoboye kumushira hariya muri page ndibaza yuko abavyeyi gushika no sande meze neza yuko tugiye kuraba ama content Jisi yari amaze imisa akora kiyagiye gitangura yaratandukanye no muri kino gihe bo turondere siko tukaza turagira ubumenyi ukuntu two kwitwara uko umuntu wese yamakeneye impanuro uko twese nimba twaba dufise imyaka ingana gute turakeneye impanuro z'abaturuta batubarira ati murakwiye kwigenza uko murakwiye gukora ibintu bya Yeah. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Yo. Amakuru ni menshi cyane. Amakuru imisi ni myinshi. Long time. Twari tubakumbuye. Namwe mwari mudukumbuye. Ndazineza yuko turagarutse. Ego benshi bako baribaza ati mbega twaragiye Dubai twarajabutse. Turacyari ngaha. Abantu turagarutse ku manalize ya Kasatsi. Twagiye kwiga kwanza. Maina ntababeshe nta kwiga. Mu bisaje tubwe turafise challenge y'ibikoresho. Ego. Ukaba uri kuradukurikirana ufise ico dufasha. Ego. Urahawe ikaze. Inimero ngizi ngazi guma zizunguruka. Gose. Turagarutse kandi gukora ibiganiro, turagarutse gukora ama analyse atandukanye. Je nitwa izindi nyuma ya kamera, ndi no kuri micro ya mbere, kuri micro ya kabiri imbere ya kamera hari MC Gundos. Wagwa. Umuvuga butumwa. Reka tumanze duhikaze cyane. Duhikaze cyane ko baradukurikira. Ndazi neza yuko yari iminsi myinshi batabona analyse nimwe kuri Anashare ariko kuri incuro turagarutse mumbe neza yuko tubahaye ikaze cyane uteragira subscribe ayifyonde kuko nazi neza yuko kenshi bamubarindira ikinyamakuru Anashare yuko cama kibazanira analyse zizewe kandi z'ukuri abantu benshi twamatubona badusanga inbox bakatubarira ati nimuduha amakuru agezweho tuko turabibona kuri Facebook tuko turabibona bigiye bitandukanye ariko kuri incuro twagarutse man turi mu kibanza ciza ego ikibanza citwa Carrefour do Kidoferda kabisa turi mu kibanza citwa Carrefour do Kidoferda aho hitwa Le Papillon Bar hawezo hitwa Le Papillon Bar ukaba wifuza gusohoka mu kajardin kameze neza ahantu batanga ibinyobwa by'ubwoko bwose hari salle de reception iberamwe amamanza bahita kuri Carrefour do Kidoferda ni mu Gatunguru kwibarabara rigabura Carama na Gatunguru ugeze ahantu bitwa ku kibase ni impande yaho nyene naho wabaza direct baca bakwereka safi sana bro tubandanya n'amakuru y'uno munsi biravugwa yuko wewe uri mu bantu bahaye inguvu leta y'u Burundi uri mu bantu bahaye inguvu Pierre Nkurikiye gufata ba influencer kitagura kubishira mu ngiro inyuma yo gusohora ka video uri kuravuga ngo nivyo vyari bikwiye Jisi yatubona baramucakiye ariko bukeye twumva ngo Cheval yanyitse ntibazirengera ubu naho amakuru ashikira twebwe amakuru ashitse nuko Nerina ati nawene yakuwe igitega akazanwa mu gisagara ca Bujumbura muri page aje kubazwa ibibazo bigiye bitandukanye hari ikintu izingira mvuge twari twarabuze ikintu c'igisata coza kiduhana siko ikintu mani kuko naje ndashobora kunyerera ugasanga niko mvuga ibintu bidahuye siko niko mvuga ibintu bitari ku murongo siko ariko izi reka tumaze dusubira inyuma cyane gatoyi kuri Jisi ya Kezaki umukobwa wa Koko izi ku munsi wejo nagiye ndondeza kubera ko ava mwihakana
Okay. Ku munsi wejo naragiye ndondeza amakuru cyane y'uno mwigeme. Nza gusanga neza yuko yitwa Grace. Ayo niyo mazina yiwe yahawe n'abavyeyi. Siko yitwa Grace akaba avuka neza neza muri Rirari. Muri Rirari niziko za Nsororezo hari ya ruguru y'Ikiriri. Ni hasanzwe avuka. Ariko gusa nagiye gusanga uyu mukobwa yarahuye na challenge y'ubuzima. Ubuzima bugoye. Ubuzima bubabaje. Araca mu bintazi nagiye ndonka n'amakuru cyane yuko yagize chance mbi atungwa na mukase. Yego. Yatunzwe na mukase. Ariko ntiyishimira ubuzima yarabayemo. Ariko araheza aravuga ati jewe yuko ntunzwe na mukase n'umugore wa papa kandi nkabona neza yuko mbaye mu buzima bubabaje rikaranje ngende kurondera amahera. Siko acatangura akora mu kabari. Ateza kwisangana muri ibintu vy'imbuga. Nico kintu urengira ngaruke ku cyane. Urazi yuko izi twigeze kuba turashwara na Jisake zake. Bivuye no ku bintu by'uburofarofa nyene ibintu vyataye bitaraho nyene gusa nyene ikiriki. Hari kintu ngira mvuge. Uyu mwana w'umukobwa niko nabona neza yuko abantu benshi bakora mwihakana. Abantu benshi bro yahaye visibility yahaye ama views man. Hari TV online ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Butari buzwe. Ariko bwamukoresheje ikiganiro. Jisake zake arabuha visibility ubuti. Ariko nubu ntibwamenyekanye kibazo. Ntibwanamenyekanye. Rega bro ni bimwe nariko ndakubwira cyane. Hako ufata abantu ukabafata ubwonko, ubafata imitima. Ego. Hari ikintu ukora ukavuga ati aha vraiment agenda afise imitima yabo. Ego. Atana ama views menshi wironkera. Atana ama views menshi wironkera bro. Hari n'ikindi kintu ukora ukavuga ati ya ubwonko bwose buri wanje kabisa. Nabo control ebana bwose buriko. Mugabo nta mitima yabo bafise, nta mitima yawe nta mutima wawe bafise. Ego. Kubera iki? Wabaha ico bari bakeneye kubona, wabumvishije ico bari bakeneye kumva, mugabo inyuma y'ivyo ntibakwibuka. Rega ntibaza kwibuka ngo ikorero bimeze cyane. Reka ndaguha karore. Urana twicaye mu kabari. Uhasokeye irya mbere. Ukaza diriririre. Server akagusereva. Ego. Ugataha. Wibaza ko ejo server uzoba umwibuka. Oya. Sinibaza kwere sinibaza. Server yaguserevye wibaza ko uzoba umwibuka. Oya sinibaza. Nico gituma rero izi niko nakubara yuko. Mugabo ni waza kenshi. Server uzoteba umumenyero uvuga ati sha ni kuvuga iki? Ujya musi wa mbere yakuzana ivyo wari ukeneye kandi wararyohewe warataje. Ego. Ubwonko bwawe buribuka ivyo yaguhaye. Mugabo ntivyibuka umuntu yabiguhaye. Ego. Urazi izi uyu mwana w'umukobwa yarahenzwe. Ati guhendwa gute? Yahenzwe na success. Yahenzwe na ya visibility yaronse mu kibano aronka kumbuga kuko ndibaza neza yuko yaje abigwamwo direct acabona gahiti kiyo karaduze. Nayo rero 6 iraboreza bro. Iyo uronsa gahiti utazi kukitwaramo nikiyerura mutwe direct kirakuboreza hamwe nyene wisanga neza yuko uba watakaye ukumva neza yuko kumengo uri mwisi ya wenyene uri kurenga abandi bantu. Abantu bose urabarenze. Nivyo rero byashikiye umwana w'umukobwa kuko yarageze kuri level yuko atamuntu numwe yo muhanura ahubwo yavuga ati jewe nzokora ikintu cyose kugira igihugu kimenye uri caramumenye wowe umpanura iki wowe umpanura iki ariko buri caramumenye nibutsa akantu karaho kamba baje narakakubwiye ko hanze na Mr Vibe hari yakamva gituma iziriko nakubara yuko ariko ibi bishikiye umwana w'umukobwa ibi bishikiye umwana w'umukobwa twese bitubera icigwa kandi ibi bintu byose nimba uri umu influencer nutugereka gaguruku kandi kuko nawe nyene je ushobora kubyuka ukisanga indani kuko nta muntu numwe atemerewe kwinjirayo. Yego kwe abyumva gwese turemerewe kwinjirayo ariko nibwira mbarire cyane n'abantu benshi bagiye bamukoresha ibiganiro. Abantu benshi bamukoresheje ibiganiro suko ngo bamukunda bro. Oya suko ngo bamukunda man. Muga nawe yarabivyaje umusaruro kuko ibiganiro yarabirihisha nivyo siko yarabirihisha nivyo ariko kubera ko babandi nyene bashaka mugabo kandi si we wenyene na Chevare wese na Nelinate wese siko nabandi ariko kubera ko izi uza gusanga nakaguhaye 50,000
siko ukore content wirekure senkani miri ubu ni muri Carrefour novaho ndayamaze bro namahera makeyi tuvyemeranye n'amahera makeyi nubu hamwe notuma mu gikoni sani zibiri n'inzoga zibiri abaheze bro siko kinza kuvuga neza yuko ngo ari ikintu kinini ye muwa mwaramufashije kuko abantu benshi bakoranye kwa Mwitre Muvayo senkani mire mava yaheze bambinyuze fata déplacement yo kwideplace kuva hajya siko ariko kubera ko uyu mwana w'umukobwa ubona neza yuko ari bya bindi yaraguyemo aronka 6 imeze neza acatangura kubona kumenga ararenze ari star igihugu cyose cyamumenye ariko gusa nawe acagomba kuvyitwaramwo nabi ati gute kubera ko umaze kubona neza yuko abantu benshi bako bagukundira ziya content wamaze kuronka visibility ikaze cyane mu gihugu cyacu Burundi siko byari byoroshe cyane yuko ahindura content abantu akabagumana yego kuko ugiye kuraba tuvyemeranye muri no minsi yaramaze imisi akora ama content atahuye na biriya bintu kuko urabonye ama content yakuze kwa hariya kuri Sam Media zari content zazini nci gituma ariko namusabira habone kigongo izi nanamusabira n'ikigongo kubera ko ndibaza neza yuko abashoboye kumushira muri yo canke bashoboye kumushira hariya muri page ndibaza yuko abavyeyi gushika no sande meze neza yuko tugiye kuraba ama content gisi yaramaze imisi akora kiyagiye gitangura yaratandukanye no muri kino gihe kuko muri kino gihe yaramaze imisi neza yuko akora ama content ubona neza yuko ataco yica abantu nima ndiko nabesha bazi kwandika muri commentaire bampinyuze ubu ugiye kuraba content yaramaze imisi ariko arakora zari zitandukanye na zazindi ubu yaramaze imisi yikurira ama content agenda mu mirima ariko ararima izi ubu yaramaze imisi akora ama content yo kuvuga inaha yiwe y'urugendo rwiwe ariko bya bindi nuko gusa nyene habura abantu bo muserukira uyu mwana w'umukobwa ariga baramutereranye gute uyu mwana w'umukobwa baramutereranye gute kubera ko izi byari ngombwa yuko tuba dufise urunani amakosa yarayakoze nibyo siko amakosa yarayakoze ariko mu gihe iyo umuntu yakoze amakosa arikosora siko yego arikosora gushikiro sande meza neza yuko Jisia aho yarari siko yarameze ahubwo yari karaza bukebuke abivamo ariko yari karabivamo siko nici gituma yaciye ashinga n'agacano kiwe ka YouTube siko ariko kubera ko mwebwe mwana mukoresheje ibiganiro mwararondera vyose visibility mwarazironse ubu TV online mwaramusaba muhurire kwa Mwitre Muvayo mugakorana ibiganiro urutavanako ubu rero muri ko mukora iki muri gera mwifata ni video nimwe yo kugira muvuga ati bana Jisia kezake mumusabira n'imbabazi rega imbabazi sikubona amahera Starboy yaramusaba ikigongo ibaze nta wundi ndabona atari Starboy nta wundi ubu rega hariho n'abantu izi ikintu kibabaje abantu igituma bibagira hakiri kare hariho n'abantu izi rinda gatoyi hariho n'abantu izi bamukoresheje ibiganiro ubu bariko baravuga ngo byari bikwiye ngo yuko Jisia ngo afungwa bro ubucano bwanyu yarabudugije ubu niho mugiye kubona ko yakoze amakosa hajya ari nawe ushobora kuvyuka duka yisanga man yego iki gituboneza yuko tuko turasaba n'imbabazi tumusabira n'imbabazi cyane ego mugabo siyo wenyene kandi turafise na ba Chevare siyo wenyene turafise ba Nerina ahubwo rero iyo nkuru turafise babana inkuru ya Nerina ndibuka neza yuko warabonye kuri kumbuga ya Nerina apostinga avuga asabira ikigongwe Jisia kezake ariko kubera ijya ministère ya patriotisme baraheza baravuga ati uyu Jisia twaramuhanuye kenshi atariko reka tumucishe ko akanyafu gato katababaza ariko nawe nyene iyi saha tuko turavukana nawe nyene yisanze muri page nice gituma ziriko nakubarira ko ntuzutwenge mugenza ntuzuvuge mugenza kuko ejo gushikino saha bari mu cumba kimwe ibi bintu washaka ego je kubganje ukuntu ndavyumva ego gutukana canke kureka ntaco vyari bitwaye ego mugabo iyo urinze ubahuka ego inzego wubahutse inzego kandi ibi byose ntubone ngo biriko biraba bro nuko hari abantu bubahutse inzego ego
urabibaza ubwa mbere kubera iki batabafa Chevalier yaramaze imyaka ingaha bikora ko batari bwamufata urakoze cyane mugabo barabonye ati aba bantu tukabareka natwebwe baratuduga ku mutwe urazizi barenga abantu urazi rero aba rega uyu Jise Kezaki ari abantu bakunda kuvuga ngo none ngo ko mu Rwanda babigira rega mu Rwanda nivyo barabigira muga hariho ahantu bagarukiriza batarenga wewe kugutuka kuri imbwa ntaco bitwaye mugabo nubahutse inzego banarenza imbi kuko we dukora akazi kamwe ego shobora kuza ngaho kuri micro nkakubwira ati wambwawe kubera iki dusangiye akazi nawe ukayiza kiyo micro ariko urazi gutuka rero udasangiye ibatse wo munze uyu mwana Jisya abiguyemo kubera iki kandi yakwegewe abiguyemo kubera iki ubu hariko araboneka ibipeti byinshi bro niba byakanzwe ngo nuko bifise amatelefone y'ama iPhone barungikiwe ukacuja ngaho ngo izi ngo fata video ukacutangura bro hari abantu ubona neza yuko gushika saba kuba hari abantu bo mu nzego bro batavugwa ni bimwe ariko uravuga kuri cya giteramo cyo mu Kanyosha ego bimwe byatuma bazimya suko nagiye mbona neza yuko ibaze nk'umuntu ashobora kwaduka agafata video avuganye n'icubahiro bro aho vraiment ibirofa bazimye ariko mve neza yuko bano bana bacu babiguye mu mporero kubera iki hari abandi bana bavyutse bishira kuri kamera baza bataka inzego ariho gushika ino sabona neza yuko inzego zavuze ati bano bana ko twari tubamenyereye kandi ikindi naco abo bana nyene abo bana batazwi bagenda gutuka inzego nibo bakwegeye ababazwi kuko bajya batazwi batuma ababazwi baza gufatwa none nk'umuntu wo mucendajuru yifashe video akayipostinga ari bipeti ngo vy'igihanga hajya gusinzi niyo baba akayipostinga inzego zikabibona zica zibihuza na bimwe Nerina atavuga na bimwe Chevalier avuga na bimwe Jisya avuga ni kuvuga iki vya bipeti vyariya ntaco kubera ko bitazwi naho biri baca bavuga ati reka dufata abanyene tubona hafi ariko gusa izi dusabira imbabazi cyane abaguye mu mporero kuko nemeza neza yuko bajya abantu mu gihe bakora ibiganiro canke bagakora amavideo ajanye n'akazi bakinjira muri business y'akazi kacu siko nimba izi undisinze ivyo kweri nta na kimwe ni alaise siko ariko kubera ko abo bandi batanguye kuza baburira indero abavyeyi bacu bari hejuru biko biratuma n'aba bantu bagira ikiniki ariko gusa inkuru rero niyo nyene twovuga ko gushika ino saha Nerina na Jise Kezaki bari mu cumba kimwe muri page ubu bariko baragongana amacensi bari mu cumba kimwe muri page bro ariko dusabire kweri kibazo ni kimwe none koko content bahora narizo nyene bagiye gukora iki badashobora karaheze uyu mugabo rigaziye content nizari zibizi oya sizibizi gusa ni kubera ivyo bipeti nariko ndavuga vyaba nikora abo bantu bakora burira indero abantu bari mu nzego ugasanga biko bihitana abazwi abafise visibility ku mbuga nivyo tuko dusabira imbabazi bano bantu bariko barafunga kuko nanje shobora kuvyuka ejo ukumva ndahamagawe muri page kuko urazi neza yuko izi uramaze gufungwa kubera akazi turamaze guhamagarwa n'ubutungane kubera akazi ivyo rero ntawo kwama atwenga mugenzi we ngo kubera ngo naka bamushizeyo abo dusabira imbabazi cyane ariko izi ico nosaba cojo nimba umuntu aguye mu ngorane nimba yarabafashije kuduza ikintu kanaka ni mu mugarukeko nimufata ama video mumusabire n'ikigongo kuko ndibaza neza yuko nimba Starboy yarakoze bijya nuko yabonye bikwiye kuko dossier yiwe bariko baravuga nama pourcentage menshi arimo yuko kibuza yuko atoshika kumusaga inde kiyagiha gishikayo Jisya Kezaki dossier yiwe ukuntu wako barayivuga wabona neza yuko ari dossier kazi siko ariko yaheze imyaka myinshi badafunga abantu
abantu baheruka kuri Oleg ibaze Oleg yamaze amezi 8 mu mimba ariko nyene gusa nyene turizera neza yuko Jessica Kezak na Linat bizogenda neza pe kandi cyane bro nantuze yanyereye na Chevare yanyereye ngo yanyereye ariko nyene gusa mumve neza yuko abadutwara ikintu ca mbere cyo nosaba turakeneye ahantu twokwamura ubumenyi bro turakeneye ahantu twokwiga kuko nta bumenyi dufise nimba ubona neza yuko hari abadukurikirana badusomba ubumenyi kure naho twihagarikira nga hari abadukurikirana badusomba ubumenyi ubwo bumenyi rero izi turakeneye neza yuko bo turondere siko tukaza turagira ubumenyi ukuntu twokwitwara uko umuntu wese yamakeneye impanuro kuko twese nimba twaba dufise imyaka ingana gute turakeneye impanuro z'abaturuta batubarira ati murakwiye kwigenza uku murakwiye gukora ibintu byanyuku ukora abanyereza yuko na nyine icubahira dushigikira bro sana ahubwo ikindi twosaba no kudushiriraho urwego novuga rw'igipolisi canke rujejwe aba content creators abaririmbyi abari muri entertainment biga bica bifatana na bijya vy'amadura dote ku buryo habaye akantu tuvuga ati wawe wadekonye reka tuguhane gutya na gutya hakaba ariho apari ibi bintu ngo vya kuko nk'ubu ubu Jessica Kezak okay dutange challenge nk'ubu Jessica Kezak bavuga ati wewe tugomba tugufunge kugeza amacano yose wakoreye kibiganiro byiwawe tubonye abifuse wibaza kari bangaye bokomera kubifuta ni kuvuga wewe uyaranje telefone amacano yose uzi yuko ari kibiganiro vyawe uvuga ati vya biganiro twakorana bifute wibaza ko ari bangaye bo kwemera kubifuta sha biragoye pe ariko gusombe neza yuko rero niho cubonera ati ba bantu twakorana yuko leta mvyeyi leta nkozi abavyeyi bacu dukunda cyane barakwiye kuzana ico gisata ego apani ibi bintu yuko ngo twohanirwa n'abandi hantu dudasangiye akazi twebwe hakaba hari ikintu co duhana kivuga ati uko zikosa uzohanwa gutya amategeko amande uzohanwa naya hakaba hari amategeko yiwacu